Bakunzi bacu, bakunzi ba B-Info, bakunzi ba B-Info Please kadabaramutse ndabaye n'ikaze mwa kino kiganiro cacu cuno munsi turigenekerezo rya gatatu ukwezi no kw'11 mu mwaka wa 2025. Reka cenda mutsa cyane badukurikirana aho baherereye hose, yaba bari ngaha mu gihugu cyaho ciza cy'u Burundi, bari mu Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, South Africa n'ahandi henshi muherereye, tutibagiye abari Burayi, abari Amerika n'abari muri Aziya. Tubaramutse tubahe n'ikaze mwa kino kiganiro cacu cuno munsi. Yese nko bisanzwe iyo tuje kuri kamera nuko tuba dufise byinshi tuba tugomba kuyaga namwe na cyane mu biganiro nk'ibi. Tubasabe kuza muri commentaire kugira ngo ntimugende mutagize ico muvuze kuganiro tuba twabahaye nko bisanzwe. Mwabonye imbere ya kamera dufise umusanguzi muramumenyereye cyane, ntitwenda kumusobanura birenze. Inyuma ya kamera mwamaze kunyumva. Rero imbere yuko dutangura ikiganiro cacu rikamanze sabe umusanguzi naho baramutse. Nakoze cyane bona journaliste kandi kore na grippe ndumva ikurembeye irangeze hayi kabisa. Kuraba gufata gatangawizi biraza kugira ndiko ndagafata turicaranye na amayeka ndamutsa abadukurikiranye aho muri hose, mwaba abari hano mu Burundi ko journaliste yabivuze, abari muri Tanzania tuje nkomeza kubabwira poleni sana, ariko kandi nababwira congratulation ko ntambwe mwateye. Ndazi ko president w'igihugu cyanyu ibirori byo kurahira bikirimo biteranahera, rero turangira ngo ibintu bica biza gutora umurongo. Urakoze cyane umusesanguzi. Muri aka kanya tuje gukubikira muri Kongo, ariko nobabwira ko muri Kongo naho hari bidasanzwe, ariko tubaza gufata akanya kisanzuye kugira ngo dushobore kuyaga ibiri ku mirongo y'urugamba. Ariko ubu tuvugane ka tubaze dukubitire mu gihugu kibanyi ca Tanzania, aho hariko haravugwa byinshi. Biratangaza igitigiri nyamwisha bamaze kwitaba Imana muri no migumuko. Leta iravuga yuko hamaze gusiga ubuzima abagera ku majana 8, ariko abikorera utwabe, abakorera amashira amadaharanira ivyicaro vya politiki bagatangaza umubare munini canke abantu benshi ibihumbi n'ibihumbi bamaze kugwa muri ino myigaragambyo. Ariko nkuko nabazani musanguzi twagomba turabire hamwe eske aba bantu bicwa nabande, bigenda gute muri rusange. Bano musanguzi ndazi ubufise byinshi ushobora kutubwira kubijanye n'aba bantu n'iki gitigiri kiriko kiricwa mu bari mu mabarabara. Turashaka kumenya eske n'abapolisi ariko barabarasana abasirikare, uvyumva gute? Bo urakoze cyane bwana journaliste kuri ico kibazo. Mu byukuri nanje nifuza ko ico kibazo twiganirako tukereka bari kwadukurikirana impamvu igitigiri cyane ariko baragwa muri manifestation kiguma kiduga cyane gose, ari benshi cyane. Ni ku munsi ugira gatanu manifestation zitangwe mu gihugu ca Tanzania. Uyu munsi leta byo ivuga ko abababa amajana 8 bamaze gupfa ka Tanzania. Ariko ibitangazamakuru novuga ko bishigikiye ijya migumuko byo gatangaza yuko amaze gupfa abantu benshi cyane gose, aho nashaka abanestima hagati y'3,000 n'ibihumbi 5. Abo bantu ni benshi byamaze gupfa. Abo bantu bo bari benshi cyane gose mu minsi 5. Nkamwe ubu byo mara kwezi iminsi 30 wumvaho bahamaze gupfa abanganiki abarenga ibihumbi 10 na Bwana journaliste, ibi ni byo ngomba twereka badukurikirana, kumbure buguruka amaso babone iyo ibintu biriko biraba ibyari byo niyo biriko birerekeza. Iyi migumuko ikira muri Tanzania yateguwe nka kujya hateguwe intambara iriko irabera mu gihugu ca Kongo. Iyi migumuko yateguwe nka kumwe iyaba mu Burundi 2015 yateguwe. Baragira plan A, bakavuga bati tuzokwigaragambya pacifiquement. Tubonye leta igize resistance tuzotanga ibitambo, shiremo inguvu nyinshi, tuzotanga ibimazi kugira ngo turabe yuko amakungu cyangwa mvuge communauté internationale yoza kudutabara, bikaboneka yuko leta iri kiratwica, iri kiratumenasa, hama baze kudutabara. Aha rero nivyo abantu bamwe n'abandi batariko baratahura. Iyi migumuko atangwe irikira muri Tanzania ntangeka abantu benshi bamaze kumenya abayiteguye n'abariko barayishira mu ngiro. Hari aka video bwana journaliste karamaze iminsi 3 ku rubuga kerekana neza ingene East Africa bayigabuye.
cyane gose sibyo sindi kwa kabonye ducishirize ku manyanga ari wadukana tarabimenya East Africa ni bihugu bigizwe n'ibihugu ndwi nimba ntihenze ngo byari bitanu hongeramo kimwe Burundi Sudan u Rwanda Uganda yego Congo yego Tanzania Kenya na Sud Sudan yego ni bihugu ndwi nimba ntihenze ibi bihugu ndwi rero birafise ukuntu byagabuwe kugira ngo byorohe yuko barugereka babikoroniza sivyo ugiye kurabana zino ntambazi ko zamwe muno buce ucubona neza ingene bino bihugu bigabuye ni kuvuga u Rwanda barujeje ko rugomba guteza umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi u Rwanda nico rujeje donc u Rwanda rugomba kurondera umuperezida w'umuhima rushira ku burongozi bw'igihugu cy'u Burundi ibi niko biri ahandazi katawumpaririza nawe kudete yabaye yarase 2015 twaramenya bayiteguye dushaka duhere 2012 abateye Burundi turabaza baribo leta yaraberekanye 2015 twarabibonye 2018 memema gushika magingo aya abakiriko baratagetinga Burundi ni babandi nyene c'est bel et bien le Rwanda utegetse mu Rwanda sivyo Uganda bayijeje Congo Uganda niyo igomba gukora ibishoboka mu gihugu ca Congo ihashira umuperezida w'umuhima Uganda ibi birazwe même si tuko turabona kwisonga mu migwano y'ikirabira muri Congo hariko haragaragara cyane u Rwanda buriya n'Ubuganda bugomba kuba pare w'igihugu ca Congo ndazana kukwereka ibintu bagiye bafatira ko kugira ngo igihugu kimwe bakizeze ikindi Kenya bayijeje Tanzania Kenya byari byagoye ingene itanguza imigumuko muri Tanzania itanguza donc yerekana ko iri mugabo kuri incuro tano ko Kenya yabishoboye kandi yatanguje inguvu nyinshi bona journaliste ibi ni ibintu tuvuga abantu bakibaza ko tuba turatakaza umwanya tuba turateranya tuba twabuze icyo dukora sibyo urabona kubona igihugu kirungika imikangara aba manifeste kuja guhungabanya umutekano mu kindi gihugu ça parle beaucoup de choses si bintu mu majambo Kenya a déclaré la guerre contre la Tanzanie mu buryo bugaragara nka kujya tuvuga ko u Rwanda rwagaragaje rwadekara intambara kuri Congo mu buryo bugaragara ibi abantu benshi ntabyo bazi abantu benshi ntabyo bazi so uti rero kubera ko u Rwanda barujeje Burundi Uganda bakayizeza Congo Kenya ikazezwa Tanzania sivyo d'abord tumenye yuko u Burundi n'u Rwanda nivyo bihugu tuvuga ururimi rusa na rumwe ni rumwe bivuze ngo je ikintu ndiko ndavuga umunyarwanda agitahura 100% cyane n'ikintu umunyarwanda avuze ndagitahura 100% sivyo ubwo rero birorohera umunyarwanda kuba yo kwemfiltira u Burundi yitwaje imico n'ururimi donc imico y'abarundi y'abanyarwanda iri presque cyo kimwe n'ururimi ni nka cyo kimwe biroshe ko umurundi yo kuhisha mu Rwanda nkuko umunyarwanda biroshe ko yo kuhisha mu Burundi aba rero barugereka bafatiye kuri ivyo byatumye bazeza u Burundi u Rwanda donc u Rwanda ruzobare u Burundi rucunga u Burundi rukora ibishoboka rubuneke mpaka bashire uwo bashaka azobagambukira ku migambi yabo meme iranedo meme muri Kenya Kenya bakoresha igiswahili na Tanzania bakoresha igiswahili even hari indimi ziwabo basanzwe bavuga mugabo la plupart bakoresha igiswahili cyane n'icyongereza ucamba yuko umukenya konferita ya Tanzania byoroshe biramworohera cyane ko ni bamwe deja ni bamwe nabo nyene n'imico ni imwe ubwo rero bafatiye kuri ico rero Kenya bayijeje Tanzania Kenya ugomba gukora ibishoboka president wa Tanzania mukubite jido agwe hasi kabisa tembagare washira umupresident wewe azokorohera wifuza azofacilita implantation ya empire hima Uganda bacha bayizeza Congo n'ibihugu biri proche byegeranye abagande n'abakongomani barafise byinshi bahuriramo
cyane barafise byinshi basusanisha imico sinzi kuraraba n'intambo zabo niko bimeze sivyo bacavuga ati rero Uganda Kongo ikubita hasi bigenda uko cyane gose ibi rero niko bimeze Sud Sudan yose ndi buyivuge ko kuko ibyayo ntabwo biraja habona cyane gose mugabo twarabonye abasirikare ba Sud Sudan ku butaka bwa Kongo burya rero Uganda niba yatatse ati mwene wacu Sudani ndakwinginze wana ko je byanse uzofasha ntizingabo kujya ibikora muri Kenya ibya Kenya ntizingabo cyangwa Rwanda ntizingabo ibi niko bimeze so uti rero igiti gica bariko baramanifesta igiti gica bapfa bariko baramanifesta muri Tanzania gitera kiduga cyane ni kubera iki bicwa nabandi bwana journaliste mbere yo konshikaho hantu reka kwanza ngira gasenteze ko gukonkiriwa ibi mpejeje kuvuga sivyo abari hejuru y'uyu mutekano muke mu karere k'ibiyaga binini birazwi ni ibihugu rutura ibi namana bivuze kenshi ni barugereka sivyo kandi ngomba nkumenyeshe yuko indoto yabo ntabwo ari implantation ya Empire Hima muri East Africa gusa bari abajambo wapi ntibakene East Africa gusa East Africa ni ibihugu byishize hamwe sivyo kandi babona kumenga biroroshye kuba bo bipoperaniza hamwe ndakubwije ukuri nkamwe boshika kuri objectif bakayatenya ko East Africa Empire Hima ikarenya ikaba implant sivyo menya neza ko baca babandanya baprogressa gushika naho Afrika yose bayifatuko bayishira mu biganza ibi niko bimeze bakaramuka bashitse kuri objectif muri East Africa menya ko baca bongera ku bundi buhugu baza barongera ko kamwe Afrika yazosange barayifise mu ntoki donc colonisation isubire kugaruka mu buryo bweruye kandi bugaragara niyo mpamvu nkunze gusemera bona journaliste nsaba ni byiza ko le peuple bantu aho bari hose baba opened bakanure buguruke bakanure bamere nk'abarundi sivyo nje ndamya yuko nubwo byoshika mu Burundi sone tsanze bakamutembagaza nubwo jodibye nubwo byoshika byo bagora ko mu Burundi boshinga imitsi kubera iki uvuga ko mu Burundi byo bagora nubwo byoshika son excellence bakamutembagaza byo bagora ko mu Burundi bashinga imitsi kubera yuko abarundi rehutu retutsi n'abatwa tuba mu Burundi turamaze kumenya imigambi gahitse yabo turazi ibyo barondera sineza namba baturonderera nta rukundo badufiseko bagomba kutujya batwicayeko batugira ibidandazwa sibyo badusahuro twacu badukoremo ivyunguka badukoremo business nibyo bakeneye ibi rero nkamwe son excellence bo mukubita hasi byoshika nubwo nzi ko bigoye ndazi neza yuko abarundi boce basubira gufata umuheto cyane gose abahutu abatutsi n'abatwa mu runani ndazi ko boce basubira gufata umuheto cyane gose bakagwana bagwanya abo basasa nkuyotse niyo mpamvu rero nkunda kuvuga il faut que le peuple bantu tumenye ce qui se passe tumenye biriko biraba mu karere bwana journaliste a le soi-disant neurotique muri East Africa yose ntibarenga 15%. East Africa yose ntibarenga 15%. Mugabo bagaca bumva yuko bashobora kandi bakeneye bakanabishiramwo n'inguvu zo kugira ngo bayobore le 85%. Qui reste? Biragoye mugabo kandi barabishoboye kuko n'umugambi bateguye pandalo depuis longtemps bafise n'abapare bakomeye bafise bien sûr n'abariko barabaparena bafashe mu mugongo ibi rero nivyo biriko birica population africaine aho kwiyumvira imigambi y'iterambere biyumvira imigambi yo guhungabanya umutekano mu bihugu gitekaniye baguma bacuditse imitwe hamwe barema utugwitugi udutsiko ko kugira ngo badestabilize akarere gatekanye bwana journaliste nimba hariho population je dis bien je souligne kwisi y'abanyamahoro c'est bel et bien les Congolais
bakongomani n'abanyamahoro kandi nimba hari abantu b'abanyamahoro c'est bien les Congolais nta bibazo baba bagomba kwiteza n'umuntu wapi mugabo urabe ingene babagize babahungabanije baruka barabacunaguza bufuni na buhoro donc babishe mu mutwe donc les Congolais ne sont plus abakongomani twari tuzi wapi kabisa mu mitwe ni nyamaswa kubera ibyo babashizemo ibiro nibyo biriko biraza no kuba Tanzania abatanzania bari babandi baguma bikuta kugifuwa ngo Tanzania ni ya amani ngo Tanzania ngo ni igihugu gifise ubumwe none byagenze gute ngo ubwo bumwe bugire siko biri wapi ariko naravuze ko ivyo abatanzania bopfa byose birasumba ibibahuza cyane gose birasumba ibibahuza bari bakwiye kwicara hamwe bakabikemura biciye mu nzira y'ibiganiro byoshobotse bye mugabo kubera daimoni yamaze kubinjirana biragoye finish biragoye cyane kubera daimoni yamaze kubinjirana biragoye ko bagira iki baganira cyane igikunda niyo mpamvu rero uri kurabona ibimazi biriko biratanga bajyana ko barafana amasacrifice nibimazi abantu batabizi nivyo ngoma ndabereke bwana journaliste atani soni bafise atani kumaramara bonye n'ubwabo barapibria ku mugaragaro yuko abakenya turarinda turaje gufasha mwebwe abatanzania imigumo bakabigaragaza nko bamenga n'ubutwari bafise baryohewe cyane bwo kujya kugira iki gusambura igihugu c'abandi bwo kujya kwica abatanzania mu mitwe no ku mubiri bwana journaliste iyi taux de mortalité kiraduga kuba ariko barigaragambya bariko baricwa n'abamanifestanye n'ubwabo donc abanyakenya hari ikintu tutumvise neza bano bantu bariko baricana hagati yabo exactement gutere ibi ni byo ngomba ndagusigurira aba bantu tuko turabona twumva ngo igitigi gikomeza kuduga cyane cyane bariko barapfa mu migumuko bariko baricana hagati yabo sivyo akaro kari tirasempe ngomba ndaguhereza ajya ama video uri kurabona y'aba manifesta nta bambaye mwambaro w'ipolisi ubonamo barimwo benshi cyane ujya mwambaro bawukuye he bajya n'abapolisi wapi kandi ndakubwira nibangari nk'abantu benshi batazi parmi les manifestants baba bambaye mwambaro w'ipolisi harimo baba bafise inkoho ni nabo barasa ku basirikare ba Tanzania kugira ngo donc bateranye igisirikare n'igipolisi berekana yuko igipolisi kiriko kirasa igisirikare kugira ngo abasirikare nabo birevolte barase abapolisi abanyena bambaye mwambaro w'ipolisi baba civile b'abanyakenya nibo bariko bararasa abamanifesta bagenzi babo kugira ngo amakungu abone yuko igipolisi ca Tanzania kiriko cera mu bene gihugu kibica magingo bo barimba ko bafise ibyo bariko barareklama barasaba donc le fait ko bariko bica bene gihugu rero nibimaze ko baratanga binabivuze ibi mu nama bategura imigumuko iyi ni plan B tugize imyigaragambyo 1 day 2 days nizane niduhe umusaruro dutangure kwicana hagati yacu tubice hama dutaka amakungu yuko Tanzania imaze abene gihugu ivyo nibitadona bazoca batangura kurasana rero mu buryo bugaragara bweruye n'igipolisi ibi niko bipanze ibi nukuvuga birahari birazwi abatanzania rero b'abayinosa batazi imigambi basheta imitwe muri manifestation cyane gose nyabazi yuko bagiye kugiza igitigiri cy'ibimazi biriko biratangwa muri manifestation cyane gose binavyo bazi ibi ni vya bindi byawo ni copier coller bingo bya muri 2015 copier coller naho bitandukaniye gusa Tanzania nuko byazanye ingufu nyinshi abanyamahanga baje mu buryo bweruye kandi bugaragara ngira ngo arabonye yuko n'umupaka wahuza Tanzania na Kenya bahubomoye barushije ingufu igisirikare barabomora igisirikare cyashobora kubarasa d'abord wapi bo bari bakeneye igisirikare kibarasa nibyo bari bakeneye mugabo namuravuga no itubarasa mugabo reka ibi byandikwa ahantu kumbure leta
izo kwitwara indi leta ego yerekana yuko leta ya Kenya ariyo yagomoreye abenegihugu bayo muri Tanzania kugira iki kugumuka sina ntitwabarasa twaba dufise ihaki yo kubarasa mugabo komandema yava hehe ntayo ko ata president basa nka ata president bafise muri kijagi ubundi babisubire yarahiye basubire tuvuge yuko ubu yamaze kurahira afise uruhusha rwo gufata ya ele commandant suprême de l'armée nibasubire tubirabe nibikunda donc bari babiteguye bavuga bati muri rya periode tuzokora magafa ashoboka turazi yuko nta komandema izobihari so bana journaliste rero kuba ariko baragwa mu migomo leta yo iremera ko ababa bawisa bamaze kwasiga sivyo mugabo rero babandi bariko bavugira baje bari mwibarabara bagaca bavuga ngo hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 5 kubera ko baduze ico gitigiri kandi aho afise impamvu kandi aho ashaka igitigiri hariho n'amakuru nabonye bariko bavuga ngo igipolisi ngo carashe igisirikare ngo kibigiza kure kugira ngo gishobore kwegeranya ibiziga by'abaguye muri manifestation kibahambe mu binogo rusangi mu ntumbero yo gufosa amatrace c'est pas vrai ni ya makuru yo kugira gusango basakaze amakungu yumve yuko leta ya Tanzania yamaze abenegihugu hama barabe ko makungu aza gutabara urakoze cyane Mose Sanguzi ariko mu byo wavuze arakabazo kamwe canke ikintu numva kidasanzwe numvisemwo wavuze yuko bajya abanyakenya aribo bambara imyambaro ya gipolisi bakaja kurasa abenegihugu ba Tanzania bari muri manifestation kumbure watubwiye amatarget yabo mbega mu gihe baba bariko bararasa president akaguma arahira donc yasubiye gufata amuntu kibijanye no kuyobora igihugu kandi urazi yuko amaze kuba yabifashe mu nko wayivuze ko ari commandant supreme hari impinduka ku bari muri manifestation tuvuye ko bizoca biherera he aba banyakenya bizoherera bwana journaliste icyo cyambere ngomba nakubwira yuko imigumuko nkijya mu gihugu nuko hategeze kuba harimwo inzego z'igihugu ziri inyuma zibirimo kimyakira zibirimo inyuma ibi niko biri ahantu zo kumva igihugu cabaye destabilize mu buryo nkabujye menya ko hariho inzego barafise umuntu hari karabashi aba bashigikiye sivyo mugango ndagushuka kandi nakubwire yuko izo nzego zibashigikiye muri kino gihe zibonye imirisho ihindutse nizo zizobatanga cazirabahije ibyo je ntabyo nzi kandi nakumenyesha yuko magingo yatuko turavugana muri Tanzania mu bari mu migumuko hari abamaze gufatwa benshi cyane ubusoburuzo no mu ba organisateur ba manifestation baba Tanzania hari abamaze gufatwa ariko hari amakuru bavuze yuko hari umwe organisateur w'umugande ndetse n'abanyarwanda boba nabo baravuzwe cyane muri no migumuko ndakubwiye ko hari abamaze gufatwa babasirikare bakomeye sivyo hari abamaze gufatwa abari ko bamaze gufatwa ni avantage nini cyane gose kuri Tanzania ni tonga bafata mu itonga umugande afatiwe muri Tanzania mu migumuko umukenya afatiwe muri Tanzania mu migumuko umunyarwanda afatiwe mu migumuko muri Tanzania iri sitonga ibiro nimwe tuvuga tuti buriya intambara y'akarere yaratanguye abantu ntibitege iyindi nta yindi niyi nyene ingene bigiye guhana gute ndagomba nkubwira ko Tanzania igihano cyo gupfa muri Tanzania kiracari haragiye kunyongwa benshi none kugambanira igihugu none bihanishwa iki kunyongwa harabagiye kunyongwa kandi nka hamwe atazobanyonga nta karorero azobatanze kuri Tanzania niba abanyonga publiquement umutanzania azosubira kwibuka ko Tanzania ari igihugu ciyubatse kandi ciyubashe gifise n'ingabo zikora bagira nico bubaha banati ariko kandi kurundi ruhande ndabona aba manifeste je dis bien baba Tanzania apana bakenya abakenya bazo basubiye iwabo n'abaganda basubiye iwabo aba Tanzania baratahukana n'abakenya baje gutanguza ikiroberi muri Kenya kigwanya leta ya Tanzania ibi ni bya bindi ngomeza kuvuga bwana journaliste byo kutanogerwa
kutabumbwa n'ico umuntu afise. Ndakubwiza ukuri Tanzania kugira ngo ujya mugambwe ujya utavuga rumwe na CCM ni chama cha mapinduzi. Niko wita Chadema ya Chadema. Ntibikunda yuko botwara igihugu. CCM igihari nibikunda ninewa ni bake cyane yabatsinze none nta na 10% urumva rero 10% frère inzira 3% ni 3% urumva rero kuri bo inzira kumbura bibaza ko yotuma abagira ijambo mu gihugu ni imigumuko inyuma y'imigumuko ni kirobere cyane gose ibi rero ni ibintu biri planifiye kujya byabaye mu Burundi niko bimeze Red Tabara isi ubunya Red Tabara yavuze kubera manifestation kandi nabo nyine kubwabo nta yindi nzira nimwe ishoboka yo kugira ngo babe bogaruka mu Burundi baje mu nzego z'igihugu wapi atari umuheto wapi kabisa mugabo namahirwe make bafise rero nta nguvu z'umuheto bafise zo kwemeza leta y'u Burundi nta nguvu z'umuheto bafise zo kwemeza leta y'u Burundi ibi niko bigiye kumera no kuri Chadema nta nguvu z'umuheto bazogira zo kwemeza leta ya Tanzania ngoma nkumenyeshe bwana journaliste yuko inguvu ziriko zirakora muri Kongo mu kugwanya umuhari M23 nizo zigiye gukora muri Tanzania mu kugwanya Chadema nka hamwe bofata umuheto ibi niko bimeze ariko kubera ko reka ndabigusigurira kubera ko nakwese ngene ibihugu bigabuye u Rwanda rwaragijwe u Burundi sivyo wumve ngo nkami kibazo cya Kongo cohera u Rwanda rukavogera u Burundi Kongo ntiyorera amaboko yofashe u Burundi kumesa u Rwanda niko bimeze cyane gose même si Tanzania yazinze amaboko kuja gufasha Kongo ndahamya yuko Kongo itazobora kurungika ingabo canke amadrone kuja gutabara Tanzania kini cigwa n'abatanzania Tanzania ntibari bwabo open hari bwikamba bibaza ko bari muri paradizo babona ko igihugu cyabo kitazopfa kivogewe donc ibi by'abantu bavuga ari amatesho mugabo ubu babonye yuko Tanzania ari igihugu nk'ibindi cyane gose kiyobowe n'umubantu n'umugambwe w'ababantu kandi kubyungabanya umutekano ataco bisaba nakanya gato ibi rero kuba Tanzania babibonye Kongo ntizohora Tanzania utamenya Tanzania yari ifise wapi Kongo nayo yari imeze nka Tanzania ava M23 terabavogera nkuko uko rameze ubundi bwabateye umugongo urundi ariko nibwigeze bujya mu kondora zose bivuze ikirere kamanya abagabo bivuze ngo rero Tanzania yugurutse amaso yabonye kumbe ibyabaye ku Burundi no kuri Kongo nanje bimbayeko umwansi numwe turamusangiye aha rero nta kindi gisigaye yamaze kurahira agomba afata ingingo nk'umukuru w'igihugu urakoze cyane musisanguzi mu kurangiza kino kiganiro cacu reka tugire ico tuyaze kubijanye n'intsinzi ya President Samia Suluhu Hassan inyuma yuko atsinza no matora harabonetse ibihugu bimukeza muri EAC bigera kuri bitatu ari bwo Burundi Somalia ndetse na Kongo nkuko watubwiye yuko EAC n'ibihugu 7 twarabonye ibindi bihugu bitagize icyo bivuga ko byicecekeye ndavuga nk'igihugu cy'u Rwanda igihugu ca Kenya Uganda na Afrika na Sudani y'Epfo ivyo bihugu byaricecekeye kugeza na nuno munsi yasoboye kurahirira gutwara igihugu ca Tanzania n'ubu baricecekeye nta numwe aramukeza mu gihe ari bo banyamuryango bari kumushigikira ndetse bagatanga ubutumwa mu bambere navyo ibi bintu tufite gute bana journaliste reka mbabarire kugira ngo abantu hari amakuru turonka twarinde tutashikiriza abantu sibyo kugira ngo ni inkunda yashikiriza abantu mbabarire ndayihere muri 2020 sibyo ibihugu bya EAC birafite amasezerano yuko kimwe gitewe ibindi byose bija kugishikira kugitabara sibyo Kongo yaravamiwe n'inyeshamba z'u Rwanda cyane gose zibatije izina ngo ni M23 muri 2022 twarabonye EAC irungikaye intumwa Tanzania yarangitse ingabo Kenya irungikaye ingabo cyane gose u Rwanda niko kuko n'Ubugande na Sud Sudan sibyo mugabo bamaze gushika muri Kongo uti byagenze gute ivyo bihugu nyene uvuze bitakeje Tanzania
abasirikare bavyo inkoho ntibazifora bazirabisha kuri M23 ahubwo bazirabisha kuri FARDC ego bagiye gufasha abo bagiye gufasha nibo bahindukiriza ko inkoho barasa biniko byagenze ego hama cyo baravuga ati okay ndashimye ubufasha bwanyu mwakoze ntimuze mugarukire ego mugabo uburundi bwabikemye kuva kera ego hari amakuru y'ibanga bona journaliste abantu batanazi ego iyo ndi kumva abantu bavuga ngo Burundi ngo ntangabo dufise je hari binacanganye ego president yavuze ngo nagahemo kenshi ngo baraja ngaho bakarata ingabo bafise iyo bamenya abi wanje ingene bameze ego ntibari kwishongora nk'uko journaliste 2022 ego waruzi ko hari ingabo z'u Burundi niza Kongo ku gitigiri nyamwinshi jodibye apana igihumbi apana 200 barenga bagiye kwiga ibya kunonosora ibya gisirikare mu Burusiya no mu Bushinwa wapi kabisa ntabyo nzi inyuma yaho baboneye uyu mukino wizimbwebwe z'abahima aho babahindukirije ko makano muri Kongo 2020 ego barakanuye bavuga ati kumbe twari tuzi ko abavukanyi nuko bameze batujya baduhuha ego baciye precipita byihuse ingabo mu Burusiya no mu Bushinwa cyane gose muri formation buriya intambara igiye kuba mu buryo bweruye cyane gose abarundi n'abakongomani basa n'abaje formation mu Burusiya no mu Bushinwa kuva 2022 uburundi bwaribitse ko ibigwanisho byinshi je le dis je le répète nabo ntabyo bari bazi ego none amadrone bavuga ngo barasa areka arasa ngo y'abarundi nibo bayaduhaye wapi so akana gacicemo kugira ngo nshike ku cyo kibazo babajije ego none journaliste washaka bamukeze gute ariko arabakura amata mukana uzi nuno musi kwirahira giwe yuko hagiye neva na Kisikidi abandi bose atanumwe yabo baje gukora yiki erega nibo bariko baragira imigongo muri Tanzania yes niyagirije deja bakeneye ko umukandida wabo ari watwara Tanzania ego nivyo bakeneye kandi bidasigura ko ama invitation batayarose barayarose mugabo kumukeza ntibageza erega baragandaye ni esheke tutari barabuze receipt ni esheke kuri bo baragandaye wowe ogandara umuntu aguteje wokeza umuntu aguteje ikiganda bikunda rero nibihangane kuma twabihanganisha muri Kongo nibihangane nibahindura undi mukenyuro kumbure ariko ico niko ndabona coco ibihugu biyobowe n'imigambo y'ababantu muri East Africa byari kanuye byari kanuye kabisa aba bahima nibarabe neza batazosanga bariko barihekura bo nyine ubwabo kuko igitigiri nyamwinshi cy'abariko baragwa muri manifestation muri Tanzania n'abana babo kandi nibo babicira batanga ko bimaze n'abariko baragwa ku mirongo y'urugamba muri Kongo igitigiri nyamwinshi n'abana babo za 15% muri East Africa badosanga zitagikwiye sanga ari 7% badosanga zitagikwiye nibarabe rero kujye bavuga ko bagomba kurengera inyungu z'abahima n'abasa nabo nibazirengera batabatanze ku ibitambo ariko kandi ku rundi ruhande n'abanyine bariko barahendwa amagara n'amazi aseseka ntibayore wowe uyupfuye ukagwa muri manifestation cyangwa ukagwa ku mirongo y'urugamba umuryango wawe niwe ubuhombye kuko wewe warumariye runini umuryango wawe sibyo bababesha ngo nimuje kuba incungu ngo niwagwa ku mirongo y'urugamba ngo ni sawa bigire nka Yesu uzokwitwa incungu byawapi kandi umuryango wawe usize mu kangaratete twaduharaga abaronderera wibaza ko ayo marete yabazo tubahereza siko bimeze bisaba rero yuko tuba open tuze turabwizanya ukuri bona journaliste ndakunda uburyo abarundi ubu twubatswe cyane gose ikintu nakivuze mu gano cyakaronda kivuge hari umuntu ambaje ngo musesanguzi ngo buri umututsi muri commentaire nta mwishogo gende umuntu umunyafrika w'umurundi abarundi rero tugize ubwoko bumwe
no hutu no tutsi ikiduhuza no kwitwa umuntu twe turabarundi ubu twebwe umwansi dufise n'inzara turiko duhangana n'inzara aba rero bashaka kutugarukana mu ibyabo n'abatutsi n'abatwa nibatware hirya bareka twibandanyiriza urugamba rwo kurwanya umwansi wacu ari wo nzara yego nuko bwa musanguzi tuyazi ibintu byinshi n'umwanya utari muto kumbure urashobora kuba ufise byinshi uvuga ku bindi washikiriza abadukurikirana ariko umwanya uracari ndizera yuko tuzogaruka mu bindi biganiro kugira ngo tubahe situation ngene byifashe muri Kongo nkuko nabivuze tugitangura ikiganiro cyacu reka ndagushimire cyane nandi ndagushimiye bwana journaliste uyu munsi ndifuza ko tuza ku butaka bwa Kongo hari abari kubidoga yuko twaba twarahebye kwashikiriza amakuru bira ku mirongo y'urugamba birahari turabivuga bazo kwisanga binjanye n'inyeshamba ni mureme nta nyeshamba yogera ku Burundi n'ukuri wapi biragoye turarinze no kaceshimira cyane abantu bose mwadukurikiranye nizera yuko umusanguzi yatubwiye ibintu byinshi kandi bizima rero commentaire ni kibanza ciza cyanyu kugira ngo mushobore gushiramo ibitekerezo byanyu canke ibibazo byanyu reka renda bike bantu rekumbure turungira duhuriye mu bindi biganiro byacu cy'uno munsi bye bye.